buri kintu cyose gifite umwanya wacu gisobanuye. Hari igihe cy'umunezero kuri yo n'igihe cy'umubabaro. Nibyo biragoye cyane ko igiti gishamika mu gihe imizi yacu itabonye amazi, ariko igiti ni kimwe iyo gihuye n'amazi gishamika kikazana ibyamwa byiza. ni nk'umutima unezerewe iyo ukunze ugakundwa. ahari urukundo umunezero niwo uganza. Biraryoshye iyo ukunze ugakundwa, umutima wawe uri mu kibanza wumva unezerewe n'icyo urimo, kandi biraryoshye icyo wifuje ukakigerako. Mwitisha aje tufike kazi. Mimi kuna nchi kwanza mimi nakania kwenda sana Dubai. Kule nikaona watu kwa kikazi, watu kuenjoy kwa kikazi. Sema inshallah mwezi inshallah. Sasa kitu cha mwisho naweza kusema, mimi maswali yenye kuuliza na hii swali hata kama kuigusia nilikuwa napenda niseme kitu gani? Swali chenye mimi ningesema, unajua kuna wazazi wanabania watoto kuhusu mtoto zao. Unaweza kutana mtoto Okay. Ça va, Kajita. Ma kurimisia samba. Wale wanaduhevye sidi kaka. Nini wewe mtazakura msakati? Kasha mama haradush. Kura msakati wapi? Wanasema kusabisa tumsabusha chinkire kare yamenye. Akiwas. Kompani na. Wewe unasema itakuwa mani hai. Mama! 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 Tati dia ada bicara sama. Stop. Waje ukora kinga je kubaramutsa
kandi arisho ashaka kuvugana n'umusaza wanje. Okay, watubiye. Urumva? Uno munsi ntituri muri mood yo kwakira abantu. Wabyumvise? Hewe. Nenga urazi ko ari kwa musaza wanje. Ega Jesse ndi umushitsi ngaha. Shatse ndaza nkarara neco nkagaruka. Taruhusha ninze gusa. Okay rero. Nyimba uko wari ubizi ubwa mbere siko bikiri. Nagomba kugira ikintu kimwe. Usohoke. Urumva? Uzogaruka ubundi munsi. Naho nyene. Kiraza ko mvuga ukavugiriza. Banzo ndindira. Urumva? Naho nyene uzoza ari uko turinze kugutelefona. Ha? Kugiruze ngaho. Wabyumvise? Umuryango wakuze nyiri wajura wumutse. Out. Mama. Ushaka kushota tantine uko. Iki ndakubwira ikintu na kimwe wewe nawe. Ujyo ugara umunwa wawe. Mbere twanga bari kwa musaza wanje yagusize. Abamenye munsi ukuragiye. Biramaze. Umuryango wawe ubona. Out. Usigaye nyirukana mu bwo kwa musaza wanje. Ndagiye ndiko ndavuga ubu nasisha. Okay, ndagiye. Genda nyine. Ndamumenye yuko isi irazunguruka. Biramaze izogarukira iwanyu. Ibi ni kwikoze mama. Tantine nyina kumwirukana. Bana mbikwe. Nyanya. Ni nyoko. Tanti, habaye iki? Tanti. Umviriza. Mama, ndashaka kumenya Tantine mu mugiziki. Niwe ndiko ndabaza mu mugiziki. Ideri, Rei. Hano habaye iki? Uhasanze iki? Ariko umuntu yinjiye aryohewe. Asohoke ababaye nka kurya. Mama je ndashaka kumenya Tantine abaye iki? Yinjiye ngaha aryohewe. Ariko asohotse yababaye yashavuye bigeze hariya. Kandi ibyo bitanguye kuva aho wewe winjiriye ngaha akiri ko araganira na Reira ariko araganira na Delia yaramize neza. Manda kugira ikintu kimwe. Abana bakirugenda hani ndero mufisi. Hani soni. Benda kubaza. Muri rero buhaza. Ani muri parking nga. Dawe nuru mopeje. Wabyumvise? Kandi twubahane. Kene rusa. Urazi mama. Haje inzoka siziba mu myobo gusa. Ari niziba mu nzu. Afete icyatumye ndagusaba uwo mwanya nari nifuje ko ubugenzi dufitaniye ego icyatumye ndagusaba uwo mwanya nari nifuza yuko ubucuti dufitaniye butoherera mu byo dukorana ahubwo twobikura mu byo dukorana tukaba umuryango umwe byonezera umutima wanje Mutamu ni ukuri ubucuti turabufitaniye urazi yuko dukorana byinshi ni kandi uko gukorana nibyo bituma tubwira ubugenzi tukaza turabonana kenshi kubera nimwe mu dushoreye imari cyane hari n'abandi mugabo urazi ko ari mwe cyane ariko icyo kintu cy'ubucuti bwo hafi sindi ko nabitahura none ndakwandikishije tugire gute sindabitahura ndagutahura cyane ariko icyo ukinyemereye
n'ibindi byose byogenda neza. Mike je narabikubwiye kuva kera ko nabonye umugeni wawe kandi urabona ndafise umuhungu yize azi ubwenge, umuhungu vrema kwanza noneho nawe uramuzi. Rero nari nifuje ko nokubakana n'umukobwa wawe. Uramurengeje sindabyanze ariko erega ibihe byarahindutse nibo bicagurira abo bakuze. Twebwe nibaza ko ataruhara ruri dufise rwo gucagurira umwana se. Ibihe byarahindutse. Mike, ni vyiza yuko abana bacu batora mu miryango myiza, imiryango imeze neza nkuko natwebwe tubizi. Nifuza rero ko byogenda neza bivuye kuri jewe na wewe, ko twe nitwe turabavyeyi, nitwe tubabonera. Okay, jewe nta nzitizi noshiramo, abana hamwe bobonana bakikundanira nta kibazo. Rero tubirindire, birashoboka ko byogenda uko hama ubwo bucuti barondera buboneke. Iryo rero niryo narindindiriye. Tunywe kafe tugendere kandi merci kuntumira. Akubwire rero utangiye kubona ko sister wanje ari mwiza utaraza ngo unyagishe aciyemo mpindurira sije. Okay, nabeshe ni ijisho ijisho nagira umva rirabona nakureke ijisho rirabona amaso nawe yimiriwe gusa nyene ni bon vyose, ariko ibintu ni sawa. urana ko nyine ibintu biguma bigenda neza, amafreshera aguma yiyongera. Ninde yakije rya televiziyo? Pesa nicare. We mwaje gukora iki? aje kubara munsi kubera iki muri abantu baza kuramukanya mutabivuze? n'abantu n'abashitsi nyine dusanzwe turabagenzi, babitubwiye bagomba bazi. Ibintu byo ngaho imisi yose ubu uye ngiye gufata amategeko gusa kuko ibintu byose mugira ni vurugu. Ariko papa muri komagana muri amba n'amakosa. Nta mugenzi akizanga ha muhira ngo dutayame guturaganira. Mama aba yinjiye akabibyonga. Nawe rabi bitanguye. Umvira ndakubarire wakuze kubera kumenga ubu ibintu byarahindutse muri uru rugo. We uje mama je mwese muza mufise uburakari bwinshi, muza mudukarira bimwe biteye ubwoba. Ibintu muri ko mubikura kuki? mushaka iki? Basi papa ikibazo kimenda kubaza. Waranyigishije aho mbaza. Ubu ibintu byose n'amategeko gusa nta kindi ngiye gukoresha. Ariko pa pa ibiki? Manega papa. N'abagenzi bacu nari imbere yabo. Mama uheruka baraje ngaha aye yateye induru. Nawe urashitse uteye induru. Umva uburetege kubaho. Umvira ndakubarika. Nije nshinga amategeko muri inzu cyane mwe. Papa ni si byiza niko muragira. Ntituri kumwe. Wimenye. Ingesha ni nziza. Nihangane. Yenda urumva muhira ukuntu nyine usaga. Papa Oye mama yarahindutse kuko yarahindutse mama vrema nuko mwihangane baje. Mama yarahindutse. oya vrema badutumye tuzoga kundi musiza. sawa yenzi Mushika mabona ko mwihangane.
Sinzira basi. ariko nyine niko bameze ariko wewe uri sister yo wanje nawe izo noze ushika amahoro zino myaka imishwano kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu reka ndakubwire mwana wanje Delia ndabye muri uno muryango wacu nta mwana numwe nshaka ko yogira ubuzima bubi shaka umwe wese ko azobaho afite ubuzima bwiza reka ino nshaka kumfasha ndashaka gufasha Lisius je nta kibazo gusa rero ubanza ukambwira ibyo ari byo nkanza kubimenya nto byo byiza okay reka renda kubwira ikintu kimwe nihweje Lisius ukuntu atekereje mbona yuko ndamuretse uko nyene hava twara igikorwa cy'ikirara niyo mpamvu shaka kumufasha kugira ngo Lisius atware ujya mukobwa wo kwa Mike kandi ubiravye neza ujya mukobwa wo kwa Mike ni mukobwa afise indero umukobwa yarizwe n'abavyeyi babiri bamuhaye indero nziza ubibona gute abaye mukazana aho ngaho Disi amakuru ashushe Nibiki? Amakuru atarakoze amakuru hasi. Yiki? Shuhira ndabihera. Avuga gute? Nduguriye twavugera. Lisius tumuronderere umukazara. Iki? Manzuri ndire sindaheze. Ivyo bisigura yuko. Hama. Nuko dufreza dumushushe. Ha! Burakeye tubyereka abagabo. Mazumbwira ivyo bintu wo bikuye. Amakuru ashushe avuye kwa mere generale kwa mama. Ari he? Ari hehe? Ari numbaze byinshi bayi. Manzumbwira neza, Reira. Umviriza. Mama je ntakubesha cyumve cyane ntaje ndagushigikiyemo kwiva naho igihe kigeze byaratagiye ahubwo mugirwa amahirwe mugasanga bo hagati yabo barikundaniye byo bavyiza mbehoho Lisius mama waje ko ashaka kurongora uranove mabanga mironde muntu nayo jewe ntituri kumwe ninde tuzi abantu babiri je sindabiri mu sinavyinjiramo apana mwebwe simwe mu byinjiramo ni Lisius wenyene yo yifata decision yiwe ariko Delia ndakubaza ikintu kimwe mbega Lisius ho ntoba ntamubajije hari ikintu kimwe kinanira amafaranga mama je byukora byose cyangwa wokora je nituri ko ndagushigikiye urimenya wenyene nize sije abantu babiri ntubyinjiremo ntibikuraba aha nimwe wenyene ubyifashamo wenyene ariko man benda kugira ikintu kimwe nataye umwanya wanje nziko ndiko mbwira umuntu yumva kumbe ni zero ntanye gikoropesho ivyo bintu ntaho mwabiyaze sindagushigikiye na gato n'umutima wanje nuvyemeza ivyo ni bikigama ivyo nyene ndiko ndakubwira ntiwavyumvise none ariko ribagiye ko ejo twabivuganya amasaha arenga 3 hama tukabiheza sa ejo twarabihejeje reka tugende nibikunda nabwo ko bidakunda kandi ndagushigikiye urazi umwanya twamaze ejo ndiko nabigusigurira muri aka gatondo nibikunda none wagiye kwemera ibintu wita mu bintu bitabaho nibikunda je ndagushigikiye ejo kandi twavanye uvyumva neza ubizanye gute nabwo ko bidakunda kandi ndagushigikiye ngo buzi ikintu ryo mugabo ariko araviza mu muryango wacu urakizi ndakubwiye ko umutima wanje utagushigikiye na gato nivyo uri kurakora byose je nituri kumwe umvirize ndakubari twarabihejeje
uyageze ko tujya ku kazi bajya abantu n'abantu bakamaro bajya abantu niwe badushorera amamari yose menshi urabyumva bajya abantu turabazi baratuzi bajya bareke muri kino gihe nibikibaho aro geza aho rero ntuswe kwibandanya sivyo nyarutse tugende nta bindi Karibu. Hari ibintu twavuganye ariko mbona umengo warabiretse biraryama birasinzira. Ha? Sinzi ngene byagenze. Ashaka kuri mwabana. Umvira. Twaravuganye nawe kandi byose twarabivuganye mugabo no kugenda buhoro buhoro kuko si ibintu byo gushika umuntu akubita ndabwira ikintu kimwe nta kintu na kimwe gishobora kugenda nabi ati gute basi we nyimba warabuze imitwe ngira je ndagutoza imitwe era bana kubwira ikintu cyambere shaka bajya abantu ko tubagira inshuti zimwe zikomeye kugira ngo natwe bijya bintu turonke ingene tubyigarurira ha tubyinjize mu bintu by'iwacu kugira ikibazo twanyije urabona wewe rero ngorane wawe ku muvugo wewe tekana ibintu byose dutegerezwa kugenda buhoro buhoro kandi je Mike tuvugana mu gatondo no ku mugoroba kubyerekeye kijya kintu okay mbize ndakubwira ahubwo muvuga ngo we tekana ngo we ugenda gutya mbize ndakubwira ikintu kimwe ukabona bijya bintu utabinyarukije icambere sinzosubira no kukubaha na gato ikibi kigira kabiri nikibanza cyo kuba umugabo wanje nta kizoba kikihari ikirenze ico ndigiriye Mana yanje induru n'imishwano ya buri munsi muri iyi nzira nduhishije umutima oncle na madame wiwe baba bariko bapfiki ejo kandi utwavanye uvyumva neza ubizanye gute nabwo ko bidakunda kandi ndagushigikiye ngo buzi ikintu ryo mugabo ariko araviza mu muryango wacu urakizi ndakubwiye ko umutima wanje utagushigikiye na gato nibyo uri kurakora byose je turi kumwe ndafise ubwoba ko byoba bimbako mana yanje umutima wanje ntutekanye induru ya misi yose yagaritse umutima wanje kubera iki iyi nzu idatekanye mana icoma nkamenya ico bapfa ubwo wa mwana ntwari kuramubwira vya bintu oya sheri niko ndaza naye mbonye afise ingorane muga ntaca mbariyambariye ngo nta ngorane afise cyane vyari kuramubwira oya vrema sheri mbabarira nimba nakubabaje reka muri iyi minsi tuze tugende tuzomenya ukuri nitwajana sivyo tuzogenda twese ama tuzomenya ukuri uko ikizoba nico nzokwemera sawa nanye nzogenda ndavyiyumvira d'accord reka tugende
Major. Igice nibuka. Igihe kujya munsi kwa Risiyusi. Mana yanjye. Abantu bameze kurya. Uhoho urugero rwo rwayangaye. Je kintu nibaza. Kahise n'uwaho. Iyo rwo ujya mugabo. Ashobora kuba aganzwe n'icyo mugabo. Kuko ntiyosigurira impamvu urugo ruyanga kuva hasi gushika hejuru. Ivyo bisigura gute? Akajagari nkajya anje kuva ranje batugiriye cyo. Bibonye none. Sinzi ko ndabyibutse. Mana yanjye. Bajya abantu. Ariko rero hari ikintu kiri hagati yabo umuntu ataramenya. Kirahari frere. Uri sinozumva. Ndakubwire sister. Bajya sinuvuga ngo nabo gusenge. Sinuvuga ngo nabo gutukonye. Ahubwo je kimbona. Uregera umwe muri bajya bakobwa we mungana. Nanye nzegera Risiyusi. Ko rero umungu nkanje. Hama tuyage ndamuhanura ndabe canke mbaze iyo bica vy'urugo rwabo. Uburyo babayeho. Imana bitse umuntu akwiye kugira ubundi bwoba. Te byaranga abajene kure. Ndaregera. Sawa. Amaroga madamu uwo munsi ni wa munsi twari twavuganye yuko ubucuti bwokomera. Urabona Mike asanzwe ari inshuti kandi inshuti ikomeye cyane. Rero je nari nifuje yuko ubucuti bwokomera. Yego urabona n'abana ubu bagiye kuba inshuti ego hanyuma nari nshaka duce tuvugana n'ibijyanye na rya jambo nari nababwiye ego kugira bice uyu munsi tugende biheze. Sa Mike ivyo bintu nibiki ntivyumvikana je sindabashigikiye na gato. Uracari muri byo vyiyumvira oya nibaza bigera ko vyaheze nibaza ko vyumva oya nta ngorane. Oya badamu birabagora. None madamu umwana wawe aje ngaho iwanje wavusha vravra. Igana azobaho nkuko nawe yarabaye haji wawe n'ukuri. Tumufata neza. None mwaraganiriye n'abana? Abana bama baganiye. Abana n'ubu bari kuganira. Abana mureka kuganira ko. Oya nta kibazo icyo shatse kuvuga je ndamutaha. Ariko nibaza ko ni byiza cyane kuko basanzwe bari no ngaho. Ahubwo ikabwo ndabahamagara. Ahantu tuzoba tuzi yego biraryoshe. Ikabwo ndabahamagare baze bonyene tubibabwire. Mutumva ko suko none. Yego. Okay. Oya nta ngorane. Nta ngorane. Ndasabye no kuri muntu yagumya muraba wagiye mu mwatembere asa neza rero kandi undi munsi urabona uba ngaha ko ari sawa nuko adasonga iwacu. hanyuma rero Imana ishimwe wa munsi nagumye ndababwira ngo urashitse Risiyusi. ni surprise iwawe ego Risiyusi wabonye undi mwana ubu niwe nifuza ko akubera umufasha. Sa kubera ko bidasobanutse mu bisanzwe je nifuza ko ubuzima bwawe bugenda neza. Nifuza ko usaba ahantu mu bantu abantu bareze umudamu atangorane nimwe muzogiranira atakibazo na kimwe muzogirana. Mama ivyo bintu je uko mubivuga kose ntavyo numva no mu mutima wanje.
sawa ntibikunda je ntimuza kumpatira mu bintu ntariko ndumva umvira ndakubarire je nije nshinga nije mfise ijambo rya nyuma ngaha mu rugo nawe we na mama umvira ndakubwira wewe ugomba uje uvyana ko murera bwa bundi nonega mu mfere ibintu n'ibiki ibintu n'ibiki twagiye ivyo bintu je sinumva ko bikunda abana baba barakurengera kuko mureke umwana avuge abantu n'abashinga nahe bariko baravuga baravuge n'uburenganzira bwiwe ubusi ca gihe abana uravuga abana bakavuga hasoni ishingeso uko niko nakureze ariko ivyo bintu umukobwa waje nagomba ndamuhe umuhungu akubaha ukamubashitsa oya aba ndomye nuko ameze avuze ko isi yose mushaka kumucagwa ntibikunda ninde yaguhaye ijambo wewe abantu bakuze bariko jesu uko rero wiwanje n'umukobwa nyine akivuga oya tugende umviriza hakuco twabwa n'ishavu nawe oyaha icara tubivuga yarinzinzeho umuhungu wawe mwambariye ko umuhungu yisoneye umuhungu ibintu byose mwambe byiza kuri bo reka nanjye ndabikubwira kuva kera ko jewe ivyo bintu vyanyu ntabishigikiye na gato nanjye ndabikubwira kuva kera nari ngene bakumara amajibere y'abantu ndazi ko nakubabaje ndazi ko nakukariyeshe mbabarira nukuri ndabihevye ariko kandi urabizi nawe amadeni n'amadeni ibi ntibiriho ifo ko tuvugana neza mu nyuma ivy'iwacu ariko ibi iye nabonye yuko bidakunda Mike nukuri ndasabye Mike oya no Mike no gusezera ntidusezera papa Mike papa ni mwavyikwegeye koko no ntibikunda inyungu zanyu twari inzoga umvira ndakubarire wewe utegerezwa kurongora urya mukobwa vyana vyakunda papa ntibikunda je nanje sindongora ku ngufu edaye ntiharagera mama komba umubwire ko hataragera kandi umutima wanje mbiriza uko umuvuga ariko ntabishidirize papa mwafashwa n'imikino y'inkuwo ntabwo nabikije neza nabikije murate kubyara nabi gusa sheri ngira ico warondera warakibonye ariko birateye isoni umuntu w'umugabo nkawe ukaja mu rugo rw'uwundi muntu twabona bige mana ariko imana ni nziza asha yarayikweretse akantu shari birekana n'ibyo sibyo ikibi si ugukosha ikibi ni ukubandanya winjira ubwira amakosha okay katureka mbeshere ndakubaza mbanza ntaco sheri mbega uzojayo ryari bindategura kuguherekeza mbe ndaryohera ijisho ariko aramara amaji ariko ntiworeka kuntera stress nukuri sheri narabonye ikosa sibyo
nabonye iyo icyo nakoze rero sinzosubira. Okay, aha nimba warabonye ikosa ni byiza. Tubireke rero tubihagarike ibyo sinzosubira. Reka tubandaye tugende sivyo. Ndagushimiye kuba wemeye kuza nkuko bisanzwe nongera ndagusaba imbabazi ku byabaye ujya munsi si kuvuga yuko ntarinda bishimiye oya ariko nase kwemera gukora ibintu two ndahatirizwa n'abavyeyi cyo cyatumye two ndahakana ibyo abavyeyi bavuga by'ukuri nanjye sinumva ibyabaye muri iryo joro ariko naratangaye cyane kuko ibintu by'uko umuntu bamutorera umuntu bazobana byarataye igi nanje ubwanje guhakana byambereye byiza ya mbo ntibyari byoroshe kumva amajambo ariko aravugwa n'abavyeyi banje ariko gikuru nuko umunsi umuntu wese abana n'uwo akunda kandi yubaka igihe ashakiye ico nico gikuru ni kimwe gituma n'umuntu yishimira ibyabayemo ndetse nico gituma n'urugo ruramba ukuri hama naho bijya byabaye je ndaryohewe kuko nungutse umugenzi ubu nawe uri umugenzi sindagufata nk'umwansi wanje nukuri nawe ndagufata nk'umugenzi ubu nukuri birandyoheye cyane kandi kuba naho byagenze kuki bon ibintu nyene birahaba bigahuza umuntu n'uyundi kijya cyahabaye kugira je nawe tumenyane so ndanezerewe nanje no kukumenya nanje vraiment biranezereje sinokubesha hama rero ariko Garcius washobora n'ubuzima wewe hajya uraza amafaranga yaje duhombesheje uraza imari utumye tubura umviriza ndababwira ikintu kimwe je sinitaye ku butunzi no kubaho neza kandi kubaka nta nibyo nihutira ibyo rero bisigura ngo umunsi nugera
nzobana n'uwo nakunze uko azoba ari kose. Iki uvuze gute gasi? Urazi hajya amafaranga utumye duhomba. Uti kumbe si umuryango mwarondera mwagomba Amaronko amafaranga Precious barayamaze ngo hayaga bangana utwiciye umugambi nawe niwiyumvira kurongora utarongoye ufise nk'ibyo dufise ubukwe bwa ntabwo tuzozamo. Papa mama baca umugani mu kirundi ngo amaronko menshi aziba amatwi, kandi inyama zirimo umutongano zirutwa n'inyabutongo zirimo amahoro. Kubw'ivyo rero umunsi nugera nzotwara uwo nakunze atari uwo bampitiyemo. Ndagushikira isi yose bana ukunda umutima wawe wishimira. Umva ndababwira ikintu kimwe, utegerezwa kurongora ujya mukobwa tukiri ngaha uzomutwara.